Muraya makuru muraza gukurikirana amajwi y'umushikiranganji Domine y'abanyankimbona arongoye ubutungane bw'u Burundi. Ni mu gihe benshi baguye mu gahundwe bumvisije ivyo yatangaje, aho bamwe babifashe nkaho yariko arahumuriza baciye urubanza rwa Kristeri Ndayishimiye. Ni mu gihe muri iyi ndwi Perezida Varisito Ndayishimiye we yiyamirije abacamanza bageze aho bagiriza umunyeshuri Caco komena amabanga y'akazi, anasaba abacamanza nk'abo gutanga imihoho bakaraba ibindi ibaja gukora. Abarundi batari bake rero barumiwe kumva aho abacamanza bapfunga umwana ariko aratabaza, ahubwo bagashima kumwambika icaha kitanashoboka kugira ngo agume apfunzwe. Inyifato y'umushikiranganji w'ubutungane bamwe babona ko iri mu murongo w'abashaka gukingira Oscar Nemeyimana, maze bakerekana ko umunyeshure Christian Ndayishimiye ari we asanganywe amakosa. Muri aya makuru muraza mugiye kumviriza ivyatangajwe n'umushikiranganji Domine Banyankimbona, mu nyuma tuze kugaruka tubandanya nandi makuru. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo toja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure uri mu bambere mwaye ikaze mwidonido yano makuru. Nkuko mubishikirize uyu munsi twazindutse tugana intara nziza ya Kirundo mu ntumbero yo kuza kuvugana n'abajejwe urwego rw'ubutungane muri no ntara nziza ya Kirundo. Icatumye tuzinduka tugana ino ntara nuko twari tugize iminsi twumva ibivugwa biciye ku mbuga ngurukana bumenyi bidahumuriza na gatoya. Haragiye haravugwa ibitari bike muri ino ntara ya Kirundo, haragiye turahanahana amakuru turi kure, ariko muri no minsi hari inkuru yavuzwe cyane gusumvya, inkuru iri hagati itaryoshe, iri hagati y'abarezi n'umuregwa ku ishure. Iyo nkuru yaravuzwe cyane, niho rero tumaze kumva izo nkuru zica ku mbuga ngurukana bumenyi, twabaza ku matelefone ntitunyugwe n'inkuru turonse, twaciye duhitamwo kuza kuganira n'abajejwe ubutungane muri ino ntara, kandi koko turaganiriye, baduhaye inkuru ku bijanye cane cane n'iyo ngorane yashitse hagati y'abarezi n'umuregwa ku ishure. Barabiduhaye ido n'ido. Ico twumvise nuko muri rusangi habaye ingorane, kuko ingorane ntoyi ku bijanye n'ingene bagiye barumviriza urubanza, bituma haba rero gusamirana hirya no hino, inkuru zitaryoshe kandi zitaryoheye ijisho kubona no kumva. Ivyo vyose twavyumvise, turabihanahana ko inkuru, ni ukuvuga naho biruko nico gituma twafashe ko twovyumviriza tukabiyaga twiyugaranye, kuko musanzwe mubizi yuko ari dosiye isanzwe iri mu butungane. Idosiye isanzwe iri mu butungane nitwoca dusamiriza ibirimwo ngene bimeze ngo tubimenyeshe ngo bimeze uku bimeze uku, biracari mu matohoza, ariko ico twumvise ivyo tutari tuzi. Nk'ubu ntitwari tuzi yuko hariho amadosiye, ko hari dosiye yatanguye mu kwezi, hari dosiye yatanguye kuva mu kwezi kwa gatatu, hakaba n'iyindi yubutse mu kwezi kw'indwi. Ivyo ku marezo, ku mbuga ngurukana makuru ntivyatandukanywa, ariko twebwe ngaha tugiye tufise umuco mwiza wa kimwe n'ikindi. Tugasaba rero, ico twasavye nuko abajejwe ubutungane ngaha, turavye ingene intara imeze, nkuko twanaganiriye na nyakubahwa buramatari aratubwira vyose,
twabahaye impanuro y'uko bakwiye gukorana ubwira n'umwete bakareka agasamazi, kuko ivyo twabonye nuko mu ngingo bafashe igakwira isi yose nuko habaye agasamazi muri bo, barasamaye ntibahanahana ivyiyumviro bikwiye. Rero twabahaye impanuro y'uko atangingo y'ubutungane n'imwe yosubira gufatwa habaye gusamara, ahubwo bokenyera zikaguma, kuko aho bigoye niho bisaba yuko abahakorera nabo bakenyera zikaguma kugira ngo bahangane n'ibigoye, kandi turizigiye yuko impanuro twabahaye bazozikorera ko nka nkama. Rero tugiye duhanye ivyiyumviro, tuzokwama duhanurana kugira ngo ivyabaye ntibize bisubire bibe, nuko naho dushitse kandi icatuzindukanye tugiye twumva ko dutomokewe bikwiye. Hanyuma igisigaye nuko tuzoguma turi hafi yabo kugira ngo ingorane zashitse ntizize zisubire gushika. Murakoze. Nk'abenegihugu twumviriza amakuru babikurikiranye hafi, ubu barafatira iki baza kuba ubushikiranganji yashitse mu ntara ya Kirundo mu makuru ayahe amakuru? Inkuru niyo nari mpejeje kubabwira, nuko muri uno mwanya fatiye ku vyavugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, ngafatira n'ivyo nabwirwa nabo nterefonye bambwira ku telefone, ubu ndaronse inkuru itomoye, ndaronse ukuri gutomoye ku bijanye n'iyo nkuru yari ikwiye isi yose ku mbuga ngurukana makuru. Rero ubu ico mwomenya nuko ntomokewe cane, nukuvuga ibiriko biraba ngaha navyumvise nabitahuye, bizotuma binyorohera no kubaha impanuro mu bikorwa bagiye kubandanya barangura. Murakoze. Ngivyo rero ivyatangajwe n'umushikiranganji w'ubutungane Domine Yavanyankimbona aho yari yagendeye intara ya Kirundo ejo haheze kugira akurikirane ikibazo c'umunyeshure Christelle Ndayishimiye amaze kumviriza buramatari wa Kirundo. Abajejwe ubutungane mu Kirundo n'umunyeshure Christelle Ndayishimiye akaba yaramenyesheje ivyo maze kumviriza muri ayo majwi yiwe, tiko habaye ingorane ntoyi mu bijanye n'ingene abacamanza bumvirije urwo rubanza. Yarongeyeho kandi ngo harabaye agasamazi mu guca urwo rubanza. Ku bwa Domine Banyankimbona abacamanza ntibahanye ivyumviro bikwiye mu guca urubanza. Abantu botandukanye imanza zibiri. Urwo muri Ntwarante uyu mwaka w'2023 aho umunyeshure Christelle Ndayishimiye yarega umuyobozi Oscar Nemeyimana ko yipfuza kumushurashuza, hamwe n'urwo muri Mukakaro uyu mwaka w'2023 aho umunyeshure Christelle Ndayishimiye yagirizwa ko yivye ikibazo. Umushikiranganji w'ubutungane yarangije avuga ko bazobandanya guhanurana kugira ntihasubire kubaho agasamazi mu guca imanza. Christelle Ndayishimiye ahejeje kumvirizwa n'umushikiranganji yarasubiriye arataha iwabo muri komine Ntega. Imvugo ya Domine Banyankimbona iratandukanye n'iya Perezida Varisito Ndayishimiye. Aho yari mu ntara ya Karusi, Perezida Varisito Ndayishimiye yari yamirije abacamanza bageze aho bagiriza umunyeshuri icaha co kumena amabanga y'akazi. Arasaba abacamanza nk'abo gutanga imihoho bakaraba ibindi baja gukora. Abarundi batari bake barumiwe kumva aho abacamanza bapfunga umwana ariko aratabaza ahubwo bagashima kumwambika icaha kitanashoboka kugira ngo agume apfunzwe. Inyifato y'umushikiranganji w'ubutungane bigaragara ko iri mu murongo w'abashaka gukingira Oscar Nemeyimana, maze bakerekana ko umunyeshure Christelle Ndayishimiye ari we asanganywe amakosha. Mbega ko uwo muyobozi Oscar Nemeyimana yari yafashwe ubu ageze hehe? Yarekuwe gute? Mbega ni kuki ivyo
kwiba ikibazo vyaje inyuma y'uko Christian Ndayishimiye atabaje buramatari. Ikindi kibazo gihari no kwibaza uti mbega ni kuki kwiba ikibazo bisanzwe bihanwa n'amategeko agenga amashuri vyajanywe muri sentare kugeza aho umunyeshuri ashirwa ko icaha kidashoboka. Mbega hoho ko umwana yunguruje muri cour d'appel ya Ngozi ni kuki aguma azarasubira gusambishwa mu Kirundo. Perezida Evariste Ndayishimiye yaravuze ingene ababajwe n'abarezi bagoba izo baragiye ariko hagahanwa abanyeshuri. Mbe yemwe ninde agiye gutabara abana b'abakobwa mu mashuri y'u Burundi babangamiwe gutyo? Ariko jewe benshi ntibagitangara bumvirije ivyo Domine Abanyankimbona avuga. Ntabwo ngahagarariye ubutungane ngo nimba umucamanza ashobora gupfungira umwana ubusa kugeza aho amwandika ko icaha kidashoboka hanyuma bikitwa agasamazi hasigaye iki? Iyo Christian Ndayishimiye atahabona umukuru w'igihugu ngo ubu aba ageze hehe? Runo rubanza rwatumye abantu benshi bongera kwibaza ingene ubucamanza bw'u Burundi bukora. Baguye mu gahundwe rero bose bumvirije ivy'umushikiranganji w'ubutungane yatangaje iki caha agifata nk'icaha coroheje cane kandi ari ibintu biboneka ko ari icaha gikomeye cane gushika naho umurwi w'igihugu CNUDH nawo wagaragaye uri kurwanira koko umunyeshuri Christelle Ndayishimiye. Christelle Ndayishimiye nk'uko twabagejeje ko ni umunyeshuri yiga mu mwaka wa gatatu mu gisata c'indimi kuri lycée communale Mugendo muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo. Muri Ntwarante uyu mwaka w'2022 uyu munyeshuri yaranditse yitabariza ku kungene yari abangamiwe n'umuyobozi w'ishure yamwandikira muri telefone amusaba ko baryamana, mu nyuma amutuma ko mu biro baranigana. Christelle agira Imana aramwiyambura ariruka. Mu mwanya wa mbere amatohoza yarakozwe neza, Oscar Nemeyimana arabona ko hagira afatwa caranyegera amezi 3 arenga. Harikaba hari amakuru kandi avuga ko muri ico kiringo yoba yaranyegejwe na bamwe mu bategetsi bo mu ntara ya Kirundo bongera baramufasha ingene ikibazo ciwe cibagirwa. Ikibazo rero cagiye kuja ahabona rwo ku mbuga ngurukana bumenyi bitanguye guhanwahanwa ingene abacamanza bo muri sentare nkuru ya Kirundo bakoze ibara ridasanzwe ryo kwambika iceyi uyu munyeshure aho bamushinja icaha kidashoboka kandi atashobora gukora kuko atana amabanga yarajejwe kuri ico kigo. Aho Perezida Evariste Ndayishimiye ahagurukiye rero nibwo umushikiranganji Domine Abanyankimbona nawe yabonye ko ibintu vyafashe indi ntera aca aja mu ntara ya Kirundo kuraba ingene vyifashe. Nibwo rero iki caha yagifashe nk'icaha gisanzwe mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye we yiyamirije inyifato mbi y'aba bacamanza batatu bo muri sentare nkuru ya Kirundo barimwo Benwa Nisumbwa, Joel Nibizi na Jean Pierre Sikubwabo. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya fyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa nayo tubandanya gushikiriza. Sangiza no makuru bagenzi bawe kandi baba baherereye hose kugira ngo nabo utoje bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi yaba yavugwa mu gisata ca politike, mu butungane, agateka kazina muntu, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi byose bitandukanye. Ni Umuhuza TV, Imana ibahezagire.